Imana irabitse inkomezi zikwiye zo kugufasha gushika ku byo utabasha gushikako. Wowe ikigukeneye ko ikeneye ko umutima wawe ugira iyo nyifato, ikeneye ko umutima wawe wicuza ubundi buzima wabayeho, ukavuga uti désormais imyaka nsigaje yo kubaho ndagomba gukora ibintu nk'uko abishaka, nk'uko avyifuza, nishimwe ngomba kumuha, ndagomba ko ubuzima bwanje bwose bumwonoha gushika no mu majambo yanje, ndagomba ko Imana iba honohe, ndagomba yuko abantu bavuga ngo uyu muntu imvugo yiwe irubaka, iraremesha, irahanura, irafasha, kandi yavuze umenga Imana iriko iravuga. Nico gituma Paulo yabwiye abantu ngo umviriza ndabipfuriza mwese mwaspihe kukuvugishwa kuri don ya profesi, mwese mwipfuze ingabire yo kuvugishwa. Naho na Paulo yabwiye abanyefeso aravuga ngo igihe cyose musenga munyibuke munsengere, kugira ngo igihe cyose nuguruye akanwa mere nk'uvugishwa, kuko sishaka yuko iyo noba ndiko ndavuga abantu bumva iciyumviro canje canke imigani y'abakecuru canke ahomva canke ivyiyumviro vy'iwacu, ariko ndagomba yuko iyo ndiko ndavuga abantu bumva iciyumviro c'Imana. Isi iragowe ku rugezo rwaho ijwi ry'ubuvugishwa ry'ishengero ritegerezwa guhaguruka rigatangura rigafonksiona. Nico gituma mwebwe mufise vyinshi vyiza mwovuga kurusha ubupfu bw'igisagara, kuko mu kanwa kanyu Imana izokuzuzamo amajambo abahe kuvuga nk'abavugira Imana. Yesu ashimwe cyane. Ariko just urakeneye kuvyifuza no kubigira isengesho ryawe, kuko Imana irakeneye kuza kuraba lundi na mardi yawe ikabona icubahiro cayo mu buzima bwawe, kandi n'abakuraba bakamenya ngo naka ntaba muri aya majambo, naka bantu b'Imana n'ukuri mwihane kintu cose gisa n'ubusutwa. Ubusutwa mwendazi ko mutabuzi, ariko naho hoba hari abantu babiri canke batatu babuzi ngaha hanya. Yesu ashimwe cyane. Mwihane ikintu gisa n'ubusutwa, kuko vraiment mushira amadeshe mu kanwa kanyu.